yakunda kumbwira ngo ntuzutinye kuvuga ukuri, kandi arambwira ngo uze wige kuvuga ukuri. Yongera arambwira ikintu ambwira ngo umuco ni ukubana mwinshi, ntuzowigere uhumiriza, ahubwo uze wambara amarori, umuco uce mu kanwa. No more Greta. Yeah, no more. Agapfuye kabazwa ivu. Are you in bed? Sanchez. Let me sweat it on I'm down, sir. Well, I'm ready. I'm also in Virginia. I'm negative byinshi. I'm feeling heavy. Yeah, gusa nyine imvira ibintu bitandukanye abagabo bose batwumva ibintu bitandukanye. Kwaza akazi byageze fresh. Neza, naje kare. Hako nyine kutashika umunsi. Ngira babonye ko nifitiye ubu. Oya, numva ukometse nabi. Nyine numva sinzi ibibazo bifise mvume gusohotse neza. Kutine kore kwa muganga nta muti basohotse neza. Nagiye gusa kwipimisha ndabisimisha. Nziza none imeze gute? Iyo ni surprise nshaka kubwira abasogotse. Nice. Ibaze nk'imishino naronse. Surprise. Iyumvire. Ambwira rero. Very serious. Cyukuri. Takwibariza. Umuhungu cyangwa umuhungu. Urazi rero. Nkeneye kwibana ndi fotokopi. Eka. Kaniyo basa nabo urimo. Eka. Umviriza. Oya. Ndi mubi? Ya nimba ndi mubi. Shaka ko twibona turi bibiri. Ntabyo ushaka nanje. Ntabishaka. Ntabishaka. Ndavyina. Ndavyina. Kwavyina?
Batutegura umushitsi. Agomba kuza umuntu. Sibyo? Ndagukunda cyane. Hano urahibuka. Ndamunsi ndawibuka. Twari ngaha mane twicaye turi batatu. Uri hagati yacu turiko turoga. Frank ashaka gukoresha umukobwa. Ndababuza. Ariko uramugondoza aragenda. Man. Yakubitiye ikofi umugere hajya. Chimba ni kofi. Urabyibuka? Man. Byari hatari kabisa. Akubitiye ikofi. Shavu riraziriringa. Twiyongoza mani kuja muri seminari. Bagrete bari bicaye hajya. Hara bari bicaye ngaha. Tugenda ngo tugiye kuburana. Tuhaba gutsindwa. Ariko Greta sha aradutabara. Ariko bro, yarapfuye. Samani acha yanasikiye undi Greta. Yeah. Judas. Wihangana. Ndumva birababaje. Ariko kuri kwibagira ibyahise kwagumbira ibiri ko biraza. Yeah. Thank you bro. Sana pe. Hama hagataho. Greta no? Greta. Araushani nyana y'ibisera gomba kumvyarira ishuri y'ibigacu. Tam. Festas. Merci man, merci kweli. Rego. Hama bro. Burya mu minsi heze nari kumwe na Frank. Twarahuye arambwira vuga muri no minsi gituma twari karaboneka. Hari ipapuro ikararondera ngo kiraje hanze cyangwa uko ni vyiza kweli wangu. Naje vyonezera kweli numvise agiye. Hajya wangu mugenzi wawe ari gateye imbere nawe uteye imbere cyane. Kweli vraiment. Gusa reje Frank ntiderukanye kuvugana. Yego kweli. Gusa Imana mufashe bicemo. Yego. None bro. Ubona gute dutumye ko akantu baduhariya canke tubanze twoge muri piscine? Yeah, tubanze twoge. Turondera inyota. Ciao Bozokuri. Tugende mutanga.
mufasha mukamuhamagarira. Sawa kadamuhamagara. Araje. Sawa. Sawa. Umeze neza? Yego. Karibu. Mugenzi wawe akimbira. Nitwa Alice. Mugenzi wawe yitwa Frank niwe yakundangiye kuri umwavoka mwiza. Nabifise ikibazo nashaka ko mumufasha. Ikibazo nyabaki? Mada, feel free, ngira nta kibazo. Ntacyo aricyo. Ahantu hakwereka mu mugongo. Ni imyore y'inkoni umugabo wanje yama nkubita misi yose. Rero bingeze ahantu nkeneye divorce. Kuko urumva nyine ko ushaka kugira divorce. Kuko bingeze ahantu byananiye kwihanganira. Okay. Ni gato. Sheri? Zana agakaratasi n'ikaramu hajya ku meza. Ariko mugarebe, cyo ndiko ndaraba. Mbona umengo umuntu amuhanuye wogira. Mada, ibintu rero twinjiyemo ni ibintu bikaze. Bisaba ko nyizeye. Ikibazo cyose uzakubaza uze kunyishura. Sibyo? Okay. Umugabo wawe mbega hajya aranywa? Yego aranywa. Akunda gukubita ryari? Akenshi aba yanyoye, no mu gihe ataba yanyoye ashika ambwirira amajambo mabi afata nabi cyane. Mumanye imyaka ingahe? 5. 5? Okay. Murafitanye abana? Oya. Ikibazo ki akazi ko gusobanya urugo ntagashoboye? Sha, aragashoboye. None hagati yawe n'umugabo wawe ninde afise ikibazo? Oya. Urisiri nyene ko umugabo wawe mugira divorce? Yego, ndano kunci inyuma. Ko uvuze ko abanguca inyuma hari ibimenyetso ufise? Ndafise ifoto naragize screenshot y'ama message. Zatura. Okay, urazi? Tora izi nimero niziwanje ucundungiza screenshot. Sawa. Okay, sawa Mada, wewe ugira utavuze kumfasha. Sibyo? Tuzobonana ku munsi wa hano zinyo wasenya. Okay? Bite Frank? Ni sawa? Uwo mudamu bita Alice yaje kundaba ni wamurungitse ino? Okay. Twabananye twavuganye ni sawa. Sawa. Okay, merci.
Eric, Ya, gute mugabo? ni sawa buke buke. None wabuze two kunyoga muhungu ko genza amafaranga uyafise. Nta kintu na kimwe mbuze. Ya, gusa numva atamahoro mfise mu mutima. No. Arabugarukira umwami Yesu mwe numva bakizwa bavuga. Kuko nibo numva tanga amaho. None bimeze gute? Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo ugire ikintu mfashije. Hari ikintu cyabaye ngaha kitari cyiza. Kugira Maria igira gatatu. Mbaro kabiri sinzi. Convocation. Ya. Kandi rero cyo wibaza umugore wanje. Ega nyene nje ndaraba Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo ugire icyo ufashije. Ega muhungu. Tutabeshanye. Kibarisi ndamutse. Kandi nawe ndakuze ubwo nawe ntiworoshe. Rero muhungu. Ni ikinyamukuru cyatumye yo gukomvuka. Ari umugore mubana mu nzu. Ahantu hagabire muhungu. Ejida gotse. Basha ugarutse kurondera ibitabo kandi Yego nibyo nje kurondera. Hari ikiraka cha divorce. Naronse. Ariko nishaka birakomeye. urubanza rwa divorce. Jida muri aka kazi kacu hari imanza zimwe duca twishimye n'izindi tuzica ariko kubahiriza amategeko gusa tudakurikije agatima nama k'umuntu kabisa tutishimye na gato. Prof, uvuze nivyo. Nka jena ndiko ndiyumvira ingene naje ngaha kurondera ibirego byo gutandukanya abantu babiri basize ubugingo bwabo hamwe. None gasha ko convocation bamaze kwitabura kandi negerezwa kuzokwitaba. Niyo mpamvu kubera wewe usanzwe uri umwavoka kandi abifitiye ubumenyi N'uburambe gashireko. ya n'uburambe. Ndakeneye yuko ugira ikintu mfashije. Fungine dukora nguko. Siko. Urabanza ukavugana n'umuntu banza ugiye guhagarara urubanza rwiwe kumva neza ko ibintu agiye kuburana neza ibyo ari byo kugira ngo ntugende ugwa mu rudo. Siko. Noba tukicara ahantu tukavugana ido nido ya buri kimwe icyupfa n'umuntu n'icyo mupfa rero umva jewe sinahura ziki kubera ko iki kintu cyo nzi. Ariko ari separate amagenda. Siko umwana mwiza sinzoraraba wewe. Uraraba wisuzume muhungu. Wisuzume usuzume umutima wawe. Urabe neza yuko ubinyinda muvano ya ndyogo atari wewe. Kugira ngo ndabisigure. Byo ntwara umwanya muremu. Cyakweli. Ya. Sinumva nanu cyo. Oya wenda kuzi. Tugenda kubanza banze ushiremo akantu niho ubivuga neza. Wenda ko wewe. Niyo convocation yawe gumya. Tugenda kuzi wewe. Nubona? Uvuze ikintu cyumvikana. Aho sha. Nuko. Birakomeye cyane ubusumire bw'amagara y'Imana. Jida igico nicyo kigaragaza ko ubutungane bwo mu isi butamavutse. None uzobigenza gute? Kuko wabivuze. It's a lot of jungle. Karata kandi karakamera. Nibyo uzokoresha rero akaruta kandi karakamye. Sawa, ngerageza kabisa. Sasubira ndatse ubwenge warabwamenye ko yerekana kurabire nka muri bya bitabo.
sawa. Sawa. Meze neza. Yego, meze neza nawe. Ni sawa kweli ndashima pe. Yego. Okay. Kumenga uri mu kazi kenshi. Ngafatiwe hariya ari. Sawa nawe. Madame ara mbe uvuze madame. Ah. Greta sha yarapfuye. Ujya Greta wa mbere uzi yarapfuye. Hapfuye. Bon, naje ntabyo namenye. Yarabimijije. Okay. Mu bisanzwe yaragwaye cancer. Rero nabwiwe n'umuganga yamukurikiranye. Je nagiye muri stage. Rero uwo mugore turi kumwe nane yitwa Greta. Kandi ni Greta nyene yatumye tubandanya turi kumwe na wene. Ukuntu vyagenze hari ibintu yasize yanditse kete y'ivyifuzo hano umuntu yapfuye ari ukuntu yandika ikintu. Rero twe no muganga turabiraba tubona twobishira mu ngiro bivanye. Rero yacha madame nyene turabaye. Nje mugushimira wangu ko ubafashije guhura na muze. Barakoze cyane cyane. Larisa, nisa twakufata uruhuko. Kuri nivyo kweli. Asante sana wewe rero ndabona uzuzi kuturamutsa shaho. Zoza nta kibazo. Ndiraho muba nta kibazo nzoza. Zose naye. Ntiyagowe ntihari. Shadrach! Ja. Meze neza. Sawa? Karibu. Merci. Twari twabamenye sinzi aho mwatwibwiye. Nje nitwa Keza, umugenzi w'umugabo wanyu twarahuye ubuherutse arambwira ngo ndoze kubaramutsa yarambwiye ko asigaye afise umugore. Narinje rero. Karibu nuko usanze atari hayi. Yagiye mu rubanza aho umugore yagiye kuburanira ashaka divorce. Sawa. Zeneza. Bashitse. Bari na Marine baje. Divorce? Uwo mugore ateye ikigombe pe. Namubonye sinzi naje nta madetaye menshi fisi. Simwene numvise ko ari wagiye kuburana. Ndamwizeye azotuzakaba. Tubyize. Ndamutelefone ndamubwire ko waje. Mubaze Allo? Hari umuntu yitwa Keza yari yaje kuraba umugenzi wawe. Keza? Gushaka Keza n'umugenzi wanje nari nabwiye ko azoza kundamutsa. Munzimanire umubwire ko nafatiriwe ndi mu kazi. Sivyo je? Sawa. Kandi bonne chance ku rubanza urimo. Umva sheri ndakubwiye. Iwacu nitwigera gutsimbura.
mu Swahili. Okay, bye. Mumfatire neza. Sawa. Yari yamaze gushika hariya niyo mpamvu yari yatevye kwitaba. ntabwo bishoboka Amatwi y'Imana rero. Ariko azibagiye. reka ntegereje sinashaka kanya Sawa. Kweli madamu wawe Yego madamu wanje. masha murakundanye mwibaniye neza. Nivyo ariko nyine ntazibanza ndakumanya amahembe. Mwicane. Koko Eric na Alice, muremeye yuko ibyo mwasezeranye byose biherera ngaha? Ukungene mwarishanije, ukungene mwakoze mariage, muremeye mubice amazi kweri mutandukanye? nyakubahwa jishe jewe n'ukuri nkora ijoro n'umurango kugira ngo nshimishe umudamu wanje, nkakora ibishoboka byose kugira ngo yishime kandi ntabure ibyo afungura. Ndagerageza uko nshoboye n'ukuri. None burya iyo ugize mariage umugore ukamugabura uko ashaka kose, wibaza yuko yagize mariage iwabo batafungura? nyakubahwa jishe reka nsabe umuavoka wanje agire icyo abivuzeko. nyakubahwa jije nk'uko uyu mukiriya wanjye ababwiye ku bisanzwe n'umu businessman ntihari bwaburane na rimwe, bisigure ko rero ibyo kuburana atabimenyereye, ariko agomba kuvuga uko uyu mutambukanyi wiwe Alice aramukunda kandi aramukunda cyane. Icyo ariko arashaka kuvuga si ikindi, ntariko arashaka cyane ko botandukana, ahubwo nanazi n'umuntu yamwinjijemo ibintu byo gutandukana nabo. Rero hamwe n'ibyo yasaba yuko batotandukana, bagumane nk'umugore n'umugabo. Murakoze. Okay. Alice, kubera iki wifuza gutandukana n'umugabo kandi agukunda? Je ndiko ndarambona umenga umugabo barakwitayeho kandi aragukunda. Nyakubahwa Jiji, ngize amahirwe uri umukenyezi nkanje. Urazi uburyo abakenyezi tuvunika mu rugo twitaho ibyo mu rugo, kumesa n'ibindi n'ibindi. Ariko umugabo wanje agira ngo aratashe ngo nawe ngo ndabitera, agashika nkubita afata nabi. Nyakubahwa jishe, twese turabizi ko igitsina gore niyo coba kiri mu makosa hari ukuntu kisigura kirira, ariko warese mubona ngaho si uko bimeze. Ni ntuntu n'agahinda yatewe n'umugabo wiwe yakunda. Nyakubahwa jishe, ntatevye gatoya, reka mwereka amafoto y'ibisebe vyo mu bwonko yakubiswe n'umugabo wiwe, canke bikunze muje yiherere akure akwereke. Nyakubahwa jishe, ngaya n'amafoto ngaya. Kandi nyakubahwa jishe, bari n'amarene bari ngaha, mwonyemerera nkabibareza utubazo ngaha imbere yanyu. Murakoze nyakubahwa jishe, bari n'amarene kaze ngaha imbere. Bari n'amarene, mwebwe igihe muza
ninde yababwiye hagati y'ubuye kuza kubahanura? Ni Alice igihe aza kubabaza yabituye ababwira ngo iki? Alice yaduhamagaye atubwira ko umugabo wiwe amukubita kenshi kandi aba yaboreye umugabo wiwe. Naho yataborewe yataha amufata nabi amushwanira n'inge yatetse ntiyazifungura ahubwo yagira akazimena. Nyakubahwa Jeje, mu mategeko nize nta namwe vyanditswe ko umugabo agiregwa inzoga anywa. Umugabo anywa inzoga ashaka z'amafaranga arose. Koko ava kuvuza ukuri, umugabo arafise uburenganzira bwo kunywa inzoga ashaka cyane cyane nk'uko ijisho rifise uburenganzira bwo gukanwa cyangwa guhumiriza. Avoka Eric ko afise uburenganzira bwo kunywa inzoga, arafise n'uburenganzira bwo kubita Alice ngo ko ari umugore wiwe. Avoka ndasavye unyishuriye ngaho imbere ya sentare. Oya. Okay, murakoze. Twibandaniza akazi kacu. Pare na marene, igihe mugenda kubahanura, Eric yababwiye mu biki? Eric yatwishuye. Eric umwana turaturaba kandi cyane uwo watwizeye turabira ababyeyi badufite amategeko katuzi ko mutumira urugo rwiza izaho madame wawe ese ko twitura kandi twe tugeze kubahanira n'ababyeyi. Eric ni iki kitagenda neza mu rugo? Nicyo kibazo gihari kuko utaje kutubwira nk'ababyeyi bawe. Eric turabaye cyane kunda umugore wawe. Warahagurutse kuva ngaha mu rugo ugenda kubwira abandi amajambo atagira ni kuva ryari mwebwe mwaje gutanga amategeko mu rugo? Nimba nanakwizeye nkakubwira umpagarikira imbere y'amategeko, bivuze yuko n'ayo mategeko utegerezwa kuza kuyafatira mu nzu. Ni wowe ukora ivuga. Sinzi ko urwanda tundarota Eric. Iyo niyo ngeso uri kurifata imbere yacu nk'ababyeyi bacu. Tujye kuvugana amajambo menshi, ndafise akazi ndiko ndakora n'uwundi munsi y'ibijya mbere n'ijya nyuma kuza muvuga amajambo adafadika iwanje. Ugeze ndababwira uri mugore wanje kandi leta irabizi n'Imana irabizi, ntegerezwa kumukoresha icyo ushaka. Uko ariko yubatse aravuga. Nyakubahwa Jije, ngira muravyumvise. Mugende kwicara. Nyakubahwa Jije, ntibagiye ko ushima Alice yari umugore w'intungane yipfuza urugo ashaka kubaka. Hari ibanga yari yabikiye umugabo wiwe. Iryo banga yafashe umugabo wiwe amuca inyuma. Nyakubahwa Jije,
Mwabona ubuhinga bwa none tugezeko uno munsi biroroshe ushobora gufata ifoto y'umuntu ukayihindura ukayigira ajyamanye n'undi muntu cyangwa ari kumwe n'undi muntu mu bitera soni wagize montage. Uno munsi rero montage igezweho, icyo kintu cy'amafoto, icyo kintu kabisa nyakubahwa Jije sinshobora kucemera, kandi n'ababyumvise bose barazi isi tugezeko. Isi tugezeko yuzuye montage gusa. Urakoze koko avoka uvuze ukuri kandi kuzuye ukwereye n'amashipe. Nyakubahwa Jije, igihe naguha izi foto hari video wabonyemo? None ibi bintu ariko aravuga byuko nakurukiye amafoto n'ibiki? Iyi ni screenshot y'ama message bandikira niyo bita Sabrina. Nyakubahwa Jije, gushika naho jewe sindanyugwa nk'umuavuka yize by'amategeko. Uno munsi urashobora guhindura izina ry'umukobwa ukarigira iry'umuhungu cyangwa iry'umuhungu ukarigira iry'umukobwa. Rero inonyugwa neza twamaze guhamagara uyo Sabrina avuga twumvise neza ko ari we, ko ari umukobwa reyerema, naho ushobora kunyugwa jewe nk'umuavuka yize by'amategeko. Koko nyakubahwa Jije avuze ukuri pe kandi kuzuye neza, ariko ico nyene we nyene yivugiye ari se nguyu yaramwi telefone Sabrina we nyene amwamagana amwiyama avuga ati ntuzosubire kundondera umugabo wanje. Ivyo rero ko aravuga ni ibinyoma byambaye gusa. Nyakubahwa Jije, murakoze cyane. Umunsi nk'uyu tuzongera tubonane kugira ngo tubamenyeshe umwanzuro wavuye mu mwiherero. Nukubakoze cyane kumburanira. Alice, ibi nivyo twarahiriye byo kurengana abarenganijwe. Sawa, kugira ibintu. Ibyo ntibishoboka. Umviriza ndakubwira, bino bintu ntibishoboka na gatoya. Kwanza uyu muavoka Judas ninde canke ni giki? Urabona bro, mu mategeko itegeko ni itegeko, wahubwo ikintu gihari tuza. Calm down. Tuza. Umviriza, bino bintu nabwo bishoboka na gatoya. Sinshobora kwemera. Tuza ndaguha umutwe bro. Reka umutwe ndagira naguhengu. Iziko. Urabona aho ikintu gihari cya bugufi. Ugenda usubirane n'umukuru wawe. Umusaba imbabazi uciye bugufi. Inde jewe saba imbabazi umugore wanje. Yes, kuko ahantu bigeze mutaha. Ahantu bigeze aragufise mu minwe, aragutsinda kuko ibyo avuga byose ni ukuri. Ibyo avuga byose ni ukuri, bisaba kuca bugufi ugende umusaba imbabazi. Gusa ikintu nakubwira kindekere gusa. Jewe Alice aranyubaha kandi aranyemera. Ibyo ndamubwira byose arabyumva. Ikintu gihari kagenda gusaba imbabazi. Ndaganira, ndamuganiriza, ndamwereke ko wahindutse, ndamwereke ko uri umwana mwiza, ndamwereke yuko kimwe ku kindi bikunda bigashoboka, and then birakunda hama ukibusubirana. Ariko uciye bugufi kubera ko agufise mu minwe bro, kubera ko ibyo nokora byose hajya Judas siwe, hajya Alice agufise ngaho. Reka jewe ngene mugane nawe ibisigaye nabyo ndakubwira. Alice, wokundira ukamubona ko n'icyo cyangwa tukaya. Alice, ndagushimiye cyane kuba umpaye kano kanya
rero ndafite icyo ngomba kukubwira kandi gikomeye cyane. Urabona ko umugabo wawe avuye muri sentare yiruka yigumura kubera ko byabaye twese twabibonye. Rero ngiye nk'umuavoka apa ariko bandi umuavoka ndi inshuti yanyuye hagufi, twabanye muri byinshi kuva kera urabyibuka tukiri bato ku ishuri n'iki. Ariko icyo nagomba ndakubwira, igihe twari tugiye hanze ariko namwegereye arambwira ati mugenzi, ndabona ko natsinzwe, nta kuntu wonsabira imbabazi ku mugore wanjye kubera ko ndacyamukunda, ni satani yari yaranteye. Rero ndamubwira ati jewe nta kibazo, ari se turazinanye kandi n'umugenzi ahanyubaha, nagomba ndagusabe wibagire ibi byose yagukoreye. Ndazi yarakubabaje, ndazi yagucunye bufuni na buhoro, ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, hajya aho kaciye ntihacyo urwanga. Kandi ikindi nacyo wamenya, ikidahura n'imisozi. Urabona ko uno munsi yatsinzwe n'urubanza, nawe ni nk'uko watsindwa n'urundi rubanza, hanyuma mu nyuma ukigarura ukavuga ati naho biruko reka nkore kuno, reka nkore nakuriye. Rero mu majambo make urazi ko nagusabye umunota umwe, nagomba nsabira imbabazi Eric kubera ko yanyeretse ko aciye bugufi. Arambwira ati jewe ngiye ntiyonyumva, ariko ngira wewe. Urazi rero ntacyo bikimaze ko sentare yamaze kuruca. Naho sentare yaruciye, genda umuavoka. Imbere ya byose reka ndagusaba imbabazi, kuko sinigeze ndakubera umwana mwiza. Ni byinshi bibi nagukoreye, ariko wabandanyije kunyihanganira. Rero ndi munsi y'ibirenge byawe, umbabarire, wibuke aho twavuye, dusubire muri bwa buzima twari tubanye kare. Ni kuri ndakwinginze, mbabarira. Nyene urigaruye. Yes. None ko sentare yari yamaze kuruca bica bigenda gute? Icyo kindekera, jewe ndi umuavoka, ndavugana n'umuavoka mugenzi wanje, tuzomenya tubwira umucica. Erega abasha ntazibona zitakumana amahembe, kandi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri. Rero jewe mbona nta mpamvu n'imwe yo tuma mwahukana. Erega ibigiye inama bigira imana. Amahoro. Ariko namahoro. Karibu ni mwicare. Twebwe nta mwanya dufise wo kwicara, canke nta mwanya dufise wo gutakaza. Twebwe twaje ngaha dufise ikintu kimwe gusa, dukeneye yuko wewe
wodukorera icyo womenya cyo umenye yuko cyo ndi mu businessman kandi sishobora kwemera guhomba imisi yose batiko ndaharanira kunguka rero wowe kuba warigize umuhinga cyane mu kuburana jewe Yurik aha nashitse kugira ngo tukemure ikibazo. Urabona runo rupapuro ndakeneye yuko udusinyira yuko urubanza rwafashe intumbero warangiye. Dukeneye kugusaba Eric. Yes. Ibyo by'ukuri mu business man mu biganza byanyu mufise guhomba cyangwa kunguka ayo n'amahitamo yanyu. Hama ibi nuko muraza mumbwira ngo nsinye erega je sindi leta jewe je sindi na sentare. Umugore wawe yaje anyitura ngo ndamuburanira je nakoze icyo nategereje gukora habe bibi ko mwasubiranye navyo mugende muri sentare beze niyo yeza sije neza. Avoka we ntubizi yuko iyo abantu bagize divorce bagatanga ikirego muri sentare bahuje basubiye bagahuza ntuzi yuko bagenda bagakuraho kiriya kirego cyo muri sentare bakajana urupapuro rwemeza ko bahuje ibije mu nzira mu nkana abana musanzwe kumviriza aha tugenge twaje gutakaza umwanya kandi nitwaje guhanahana amajambo tukico tubivuze ko kumviriza Judas urasinya nusinya itegeko ni rimwe gusa urasinya nusinya. Urasinya nusinya. Ategerezwa gusinya. Kubera iki misosi ibintu byo byose wamubyihutisha imisi yose je kubera iki umviriza jewe imbunda yanje nayirabishije ku mutwe wa Judas ariko natanga y'ukuntu urusoro rwafashe umugore wiwe imisi yose namanda kubwira ibintu byose genda buke kuko nta muntu yivuze abyaye ibihumwe mu bungu mbe ndakubazeho kwa papa rurihe sa ibyo ni biki ibyo muri ko muravuga ni biki umugabo wawe nako bari umviriza tugiye kwica Judas ariko umusoro rufata umugore wiwe aca arapfa rero aha twabuze ukuntu dushobora kubigenza. Judas nta kibi yakoze kandi n'umugore wiwe nta kibi yakoze. none ko amazi yamaze guseseka niki kitwokora kugira ngo bibimenyekane. none nk'ubu vraiment Eric tugiye kubaho gute tuzokwiza isura ziwacu umviriza je ndafise amafaranga ndashobora gukora ibishoboka byose nagukingira dukoresheje amafaranga
bro none je ntagomba mbaze nta kindi kintu gihari cyo dukingira atari amafaranga kuko amafaranga hari icyo akora ubutungane nabwo n'ubutungane ampisi dosa jewe nizo ubutungane nizo amategeko none gasha mutama wanje neriza amategeko icyambere no hanwa ako kabiri kubana nizo itegeko ry'igihugu no kuba nishe inzira karengana kuri uno mwanya wewe uri umuhanuzi wanje uri kuranyumva rero mbarira niki kitushobora gukora kuri uno mwanya ahubwo ikintu coba kinini kandi kiranufashana cyane mu by'ubutungane tworonka umuntu umwe canke babiri boshobora guhagarara mu gishingo cyacu kaba hakoresha amafaranga yiwawe wavutse babagenzi ba Jidas kugira ngo badufashe kugira gute kugira bahagarare mu gishingo cyacu bemeze ko Jidas ari igishujya mu gora atari uko turahonye n'ukuri kwa Mungu n'ukuri kwa Mungu hariho umugenzi wa Jidas yitwa Frank nawe yari yamundangiye gusa rero ikibazo ntari ino ari hanze gusa hariho umugenzi wiwe yitwa Gregoire yari yabimbwiye bari kumwe sinzi ahaba gusa ahakorera ndahazi sinzi ko twagenda tukamurabangira hari icyo dufashe koresha umwanya aho rero niyo uvuze ikintu kizima ahubwo reka nitegure tugende ubu nyene koresha umwanya Mr. Gregoire. Vite. Umeze neza. Ndibaza yuko jiwe unzibutsa. Umvise ndakubwira. Umugore wa Jidas yapfuye. Yapfuye? Yishwe ni kunza taragwaye jeje ku mugabo twari yafishijwe ni ikiwe na mwinshi uyo umikiki no gusa naona mwinshi sinabashe kubishaka ariko ko yapfuye imana niba nakire mu bwami bwayo agapfuye kabazwe ifu rero Jidas arazi neza yuko ari jewe nishe umugore wiwe ariko kumva ndaguha amafaranga menshi mu gihe tuzoba turi muri senari icyo cyaha cyose uzorishije kuri Jidas oya Jisi shobora kubesha umugenzi wanje ndabizi neza batumbwiye sishobora Gregoire uhitamo ikintu kuguha amafaranga canke nawe wewe nyene ndakwica hitamo ikintu kimwe Shamili milioni ya konti ikimufishi milioni 3. Ikindi nacho ibibanga nakiwe nawe urakoze cyane
afande ibi mbona ni biki? nyakubahwa jije uyu mwavoka yishe umugore wiwe kandi byose biri muri iyo dosiye nakuzaniye niyo mpamvu rero namuzanye ngaho imbere yawe umucire urubanza rumubereye. Eric bimeze gute ko mwasiye kucana umugore wawe? nyakubahwa jije mu bushakashatsi twagiye turakora twasanze uyu mwavoka Gildas ariwe yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo yahukanishe Eric na Alice. Rero twasanze ariyo migambi yari afise kuva na kera hose. Ibyo byabona biri hehe? N'uyu mugenzi wiwe yitwa Gregoire. Ingo imbere ya Jiji umusiguri atari na kimwe utinye muri ibyo byose. Kari umufere. Nyakubahwa mucamanza, jewe Gildas ni mugenzi wanje kandi twakuranye tuzinanye kenshi turanabikirana n'amabanga menshi. Jewe ivyo bintu yarabibwiye ahora yihweza Alice akamushima akamuvuga yuko ujya mugore Alice amwifuza akamambwira ngo ujya mugore ni mwiza ngo mbega abasha no muroha gute. Ico gihe je naramubwiye ati ujya mugore arubatse ahige abakiri bato batarubaka. Niko je mbere narinzi yuko yabihevye aharonkeye umugore. Je mbere nanje byambabaje. Kumbe nuko bimeze. Egome nyakubahwa jije. Mbere ushima munashima hariho n'urwandiko twatoye duhawe na Alice. Ubwo rwandiko rwari mwaya majambo avuga uko uye ati jewe Gildas nzogofera mpaka nemeje Alice na Eric batandukanye. None tukiri ngaho nyine urafise ibyabona byemeza neza yuko iryo kete ari yajyanditse biriko neza cyane. Byabona ni Alice yatubwiye ati icabona twanditse uwo munsi kubera ko atabantu bari bahari bo tubera ibyabona ni iki habaye igikumu cy'amaraso. Nicyo gikumu cy'amaraso go guhetera urahari Alice ari ngaha. Alice ibyo nibyo hari icyo ubizi? Ego nibyo cyane. Afande kuko ibyo avuga nibyo uwo mwavoka nawe wishe umugore wiwe? nyakubahwa jije uyu mwavoka twamusanze ari iruhande y'umugore wiwe afise pistole kandi ataho ndi muntu ahari mu rugo iwiwe. Okay. Twisunze umwihweza twari twafashe ko twobaha amezi 6 kugira ngo mwirimbure byanse kugira ngo gatanya ishobore gukora. Twanzuye ko nyakubahwa jije imbere y'uko umwanzuro ni n'ibimenyamenya byerekana ko Gildas atari we yishe umugore wiwe. Mbere ndafise n'akavideo umugore wiwe yakameye atarapfa bariko bamusinyisha ku nguvu. Aba bahungu nibo bamwishe. Kumbe mwe mwagiciye mu kazabo. Ngibi n'ibimenyamenya apfa bajya abahungu nibo bamwishe nibo bishe umugore wa Gildas. Urasinya nusinya ategerezwa gusinya. urakoze cyane Gildas. Tubarire byagenze gute? We hari icyo bivuga? Nkiri muto papa yakunda kumbwira ngo ntuzutinye kuvuga ukuri, kandi arambwira ngo uze wige kuvuga ukuri. yongera arambwira ikintu ambwira ngo
umuco ni ukubana mwinshi ntuzongere uhumuriza ahubwo uze wambara amarori umuco uce mu kanura ko nyine nyakubajije niko byagenze. none ayo marori ushatse kuvuga iki? Ayo marori ni bande? Nyakubajije ayo marori Aro prof, hewe mpejeje kugira ikibazo. Umugore wanje baramwishe. Hari ntuze nkurungikiye iyi video igaragaza abamwisha baribo. Rero camagara abapolisi baze bamfate nitange. Ibisigaye aho ruzoza kubinkurikiraniriza. Sawa. Okay. Nibi afande yavuze yasanze afise pistolet mu ntoki bigaragaza ko mbeho ni jana mwinshi n'ahatari jana mwinshi. Nibyo nyakubajije. Eric, twisunze amategeko ahanishisha cyaha mwakoze tuguciriwe umunyoro w'imyaka 25 n'amande y'Miliyoni 100. Nawe avuga tuguciriye umunyoro w'imyaka 5 n'iyindi myaka 10 utemerewe n'umunsi n'umwe yo kuburanira umuntu. Nawe Alice wandikwa imyaka 15. Nawe Gregory tuguciriye umunyoro w'imyaka 2 n'amande y'Miliyoni 5.